Bimwe mu bituma ishure Rudeste ritera imbere ngo n'akanovera k'ivyigwa bitanga kuri iryo shure hamwe n'indero y'ikirundi bareresha urwaruka bigatuma n'abavyeyi barihurumbira. Vyashikijwe na Niyonizigiye Bernard, umuyobozi w'ishure Rudeste, aho ryari riramutse ritanga amanota ku banyeshure biga kuri iryo shure kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2 Mukakaro umwaka w'2022. Bituma abavyeyi bahurumbira Ecole Rudeste ku bwacu ico tubona no ubwa mbere n'akanovera dushiramo mu gukurikirana indero y'abana. Turabaha ubumenyi tukabaha n'indero y'ikirundi, hanyuma n'uwo bigoye tukamufasha tukabibwira umuvyeyi tudahendanye ngo biriko biragenda neza bitariko biragenda neza. Usanga rero bahurumbira akanovera dushiramo gukorana neza, kwitanga kw'abigisha kandi bafise n'ubumenyi. Uwo muyobozi yongera ashikiriza ko kugira umwimbu ugende neza uyu mwaka iryo shure ryakoreye mu Nyabutatu bituma umwimbu ugenda neza. Mu mwaka w'ishuri 2021 ushira 2022 wagenze neza bitumwe no kwitanga kw'abigisha, kwitanga kw'abana no kwitanga kw'abavyeyi babo. Twakoreye mu Nyabutatu dukorera mu bumwe, hanyuma umwimbu uragenda neza uko wari umeze mu gice ca mbere wateye uriyongera no mu gice ca kabiri ndetse uriyongera no mu gice ca gatatu. Abana bakora bahiganwa ari naco gituma mwabonye ko babiri babaye aba mbere bakoze neza no mwaka wose kw'ishure baronse certificat. Uwo muyobozi agahamagarira abavyeyi kwandikisha abana kuri iryo shure kugira ntibazosange ibibanza vyarabaheranye. Umenya ko iryo shure ritegekanya gukora ibitari bike kugira ribandanye ritsimbataza ubumenyi mu rwaruka.